Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagenda ndazi ko muri benshi mudukurikirana ndazi ko muri benshi mwakunze ibikorwa by'iwacu cyo kuri Star TV. Amahoro y'Imana abane namaho muri hose ndababwira ko ndabakunda cyane. My name is Starboy the Sheep all the way from Star TV. Yes, uko biri kose iyi ni television sanzwe nkorerako nubwo ari yanje ariko si yanje ni yamwebwe mudukurikirana mwebwe mwatumye tuba twebwe ubundi turabubaha. Respect for you, respect for everyone akurikirana Star TV. Imana ibahezagire cyane abari mu gatondo kandi bifuriza igitondo cyiza, abari ku mugoroba reka ndabifurize umugoroba mwiza, abari mu ijoro nabo reka ndabifurize ijoro ryiza, abari ku murango reka nabo ndabifurize umurango mwiza. Yes, kugira ze mbwa Star TV ni zimwe muri message nguma ndonka inbox ariko bikangora yuko buri muntu wese ndamwishura kuri iki kibazo nkavuga ati kumbure ninakora ino video iraza gutuma na babandi bari kukimbaza babuze ukuntu bakimbaza bamenye ukuri. Uno munsi novuga yuko inkuru iri kuri trending in town ni inkuru ya DJ FERNANDO ndetse na KDK. Uno munsi novuga ko bariko baramwita cyane ngo Reho Kadi, sinzi ko yitwa Reho Kadia ariko biri kose nibaza ko izina tuzi mu muziki ariko arakoresha ni KDK. FERNANDO numva ngo ni Ferdinand ariko sinzi ko ari iryo zina giwe ariko bikose nibaza ko ivyo ntibikenewe. So hari abantu bari kumbaza ati none bino bintu ko biriko biraba nka We Love Muzika bimeze gute, bano bantu baravanye canke ntibavanye? Uko biri kose je ngira mvuge uko ndiko ndabibona nimba bijyo vyarabaye vya DJ FERNANDO ndetse na KDK ndaza kubigarukako. Uno munsi nubwo yuko hamaze kuja ahagaragara cover ya DJ FERNANDO y'indirimbo yisati Kazima Imana Inkunda. Iyo slogan si Yambere tuyibonye, twayibonye ku mipira abantu bambara ahatandukanye. Nibaza ko na MC Ami Pro izo mpuzara zishizanditse ko ati Kazima Imana Inkunda. Cover yamaze kuja ahagaragara. So ikintu rero ngira mvuge kwa abantu basore babiri, uno munsi turamaze kubona amatimu menshi yasambutse, turaziza amasoja harimo Ken Sniper n'ujya mugenzi wiwe. Turamaze kubona amatimu yo mu Rwanda yasambutse menshi cyane, Dream Boys no muri Super Level nibaza yuko basambutse kidogo batakiri kumwe. Nibaza ko Urban Boys, Dream Boys abo n'abantu bagiye barasambuka, ibyo nibisanzwe kandi iyo basambutse harabamwe umwe agira ingufu n'undi atagira ingufu. So dufise abasore babiri rero ni Gusto na DJ FERNANDO no bari basango bagize We Love Muzika. Ego irevre ni baratangaza yuko We Love Muzika yasambutse ariko icyo twabonye nuko buri umwe wese yataguye gukora ibikorwa ku ruhande rwiwe, ndetse hari na show igiye kuba yatwenga na mutima batumye ko Gusto wenyene, batatumye ko We Love Muzika muri rusange, batumye ko Gusto wenyene DJ FERNANDO atatumwe ko. Reka renze ndagusigurire ibintu cyangwa ndakubwire ibintu jewe vyagiye kunyereka ko bano bagabo batandukanye nubwo batarabivuga officiel babishire ahagaragara. Kumbure Gusto yari kubivuga ariko ntiyashinye kubivuga, kumbure DJ FERNANDO ntiyabivuze ntiyashinye kubivuga, ariko hari ibintu bigaragara bikatwereka ati kumbure bano bantu baravanye. Ndakubwire uno munsi show yakoze muri Belgique araja za Suisse ariwe DJ FERNANDO. Ni show bari kugenda ari nka We Love Muzika ari batatu kuko razi bwa mbere bitwa We Love Music, mu nyuma baravayo babayita We Love Muzika. Bano basore babiri n'abasore bakoze ama hit song kandi aryoshe ameze fresh kuva mu ntara ya Gitega. Murabizi yuko barakoze indirimbo nyinshi ziryoshe zaba hit song zarakwija amamiliyoni n'amamiliyoni ya ma views. Rero iyo igihe batanduke gutandukana DJ FERNANDO yarasohoye Berishima, uno mutipe Gusto arasohora indirimbo yise Elana ushaka kuno munsi yakwije umuliyoni wa views. No Force in Love umuliyoni wa views. Uno munsi turi ku ndirimbo Isezerano yashize ahagaragara. DJ FERNANDO nawe yarasohoye Berishima, inyuma ya Berishima arasohora Corazon. Bisigura inyuma yo kuvana umaze gusohora indirimbo nyinshi ni Gusto, kuko FERNANDO afise zibiri, Gusto nawe afise zitatu. Bakaca bagira indirimbo Morogo bahuriyemwo ari We Love Muzika. So umunsi DJ FERNANDO aronka visa yo kuja mu gihugu ca Belgique, muravyibuka ko havuzwe byinshi bitandukanye, bamwe baravuga ati DJ FERNANDO niwe bayatumye Gusto ataronka visa, ariko ikintu cyo twokwibukanya visa ntabwo twatangwa na muvyeyi w'umuntu kanaka. Visa urashobora kuyibura, kandi je namaze kurondera visa incuro 10 fois muri ambassade ya France ya Belgique na Allemagne, ndamaze kurondera visa. Visa si ikintu gitangwa na papa wa visa uyibuze, seke habuze ikintu
kiza gutuma uronka iyo visa seke hari ibintu vya wa presence abazungu batabonye neza bitari clear. So iyo umuntu abuze visa nimuze muvuge ngo ujyango niwe yamwimye visa kuko Fernando canke papa mama wiwe sibo batanga visa tuvyumvikane. Imba visa yarabuze kuri Gusto bisigura yuko hari impamvu yatumye ataronka visa kuko twagiye turaronka nandi makuru y'inyuma ngo Gusto ngo yango ntiyagiye ngo muri ngo yarafise rendezvous iki ngo ntiyatonze hagiye aravugwa ibi nabiriya. Ico gihe rero Fernando amaze kuronka visa murabizi ko kuga c'indege yaherekejwe na sister wiwe n'abavyeyi na famille muravyibuka kugira ashobore gufata rutema ikirere agende. Gusto nitwigeze tubona kuri stati Gusto yandika ati bon voyage my brother DJ Fernando. Urumva Fernando yaragiye akubita amashow yiwe nitwigeze tubona Gusto anapostinga agapanda avuga ati DJ Fernando abikoze neza nka we love music respect twakoze vyiza cyane. Ako nakantu karenganye Fernando agarutse ataranagaruka baravuze ko hari accident Fernando yagize imodoka yiwe. Nitwigeze tubona uwo bita DJ Fernando canke uwo bita Gusto apostinga avuga ati mutama wanje DJ Fernando pole sana wagize ikibazo accident c'imodoka yawe. Ivyo rero ni ibintu vyariko biratwereka ko Gusto ibiba kuri Fernando Vyose avuga ati ivyo bitiwe ivyo je ntaco bimbwiye. Nuko rero Fernando arategura kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Agarutse mu gihugu cy'u Burundi twigeze tubona Gusto yandika ati welcome back in town, welcome back Buja Burundi. Uragarutse kandi ico kintu nitwigeze tukibona kuri Gusto avuga ati welcome. Nitwigeze tunamubona no kuvuga c'indege aja gutegera DJ Fernando. Ivyo ni ibintu ndiko ndakubwira bigaragaza ko bano bantu babiri baravanye ariko hasigaye ko babiransa officiellement ko bavanye ariko nituzi impamvu batari ko barabiransa officiellement kuko niba biransa officiellement kumbure uno munsi hari abafana bavuye kuri Gusto baja kuri Fernando, hari abavuye kuri Fernando baja kuri Gusto, hari abandi bazova ko nko kuri Gusto baje kuri Fernando canke bavuye kuri Fernando baje kuri Gusto. Niba biransa officiellement bishoboka ko kino kintu baba bariko baragitinya kukivuga officiellement. Aramaze gushika DJ Fernando mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byose vyagiye biravugwa Gusto ntacyo yigeze abivuga ko ibintu byose vyagiye biravugwa kuri DJ Fernando. Haravuzwe ibinabiriya Fernando yoba ngo nibaza ko twakoze n'ikiganiro na Nerina taravuga ati ngo Fernando ngo hariho ngo umumama ngo yarakundanye na Gusto, uwo mumama bakundana na Gusto Fernando nimba yagize inzigo aramufuhira agenda guteranya Gusto ko mumama ko Gusto yo baja mu bandi ibintu nk'ivyo. Ivyo vyaravuzwe na Nerina tikiganiro twakuranye kuri Star TV. So bisigura ko bano bantu bafitanye ibintu binini ku buryo Gusto umunsi yafashe umwanya akavuga guys n'ikiganiro nubwo kizoba cy'amasaha 10 nkombwira Gusto ati ndaguhe ikiganiro content yibi iri hagati yanje na Fernando Vyose mu mafaranga nk'ibihumbi 300 nukuri ngo kigura nka kimukoresha kuko muno mwanya Gusto bamwe bariko baramwita nk'intwari. Twarabonye abana bari abapostinga barandress baravuga ati Gusto uzotera imbere kubera ko uratekanye wivugira make urafise indero. Twabonye vyinshi bagiye barandika abana bari bavuga Gusto bisigura ariko Gusto arabitsa amabanga menshi cyane kuko ntiyatubwiye impamvu atagiye ataronse visa. Ntiyatubwiye ati mbega Fernando ko batariko barakorana bavanye ibinabiriya. Nibaza ko uko biri kose ni ibintu bimaze kuba hagati y'abantu bagabo babiri. Indirimbo Morogo ya Kadike twabonye muri video wo bita Gusto wenyene ariko DJ Fernando ntitwigeze tumubona mu ndirimbo Morogo ya Kadike mu gihe harimo amajwi yo, ntitwigeze tumubona muri video. Gushana abantu bibaza ati bino bintu bya Kadike na DJ Fernando birimo ikindi gifungu tutazi kubera ko indirimbo Morogo ya Kadike ni indirimbo yatwaye amahera menshi garageje kuri abantu bari muri video ni benshi cyane kandi sinibaza ko bajya abantu bose ba Zenobino ba DJ Israel bande ba DJ Feel Bite bagiye mu ndirimbo kubuntu kuri gusa. Bisigura yuko ijya ndirimbo yaratwaye amafaranga menshi rero kutayibone kamwe kwa DJ Fernando bisigura yuko hari akandi kantu gahaze mu nyuma. Breezy ariwe Blaze muri Anyway naho naraza aravuga ati ujya anye sociale ya DJ Fernando ku bantu ntago ari nziza. Yarabivuze kabisa DJ Fernando kuri sociale ntago ari mwiza ariko uko biri kose umuntu wese abivuga uko abibona. Ni nkuko undi yovuga ati DJ Fernando kuri sociale ni mwiza. So ariko ikintu cyamvuga ni sikindi
bano bantu babiri nubwo baba baravanye nubwo bazobishira officiellement barundi bene wacu umuziki wacu dushaka kugera kure tukunda bari artiste bacu ivyo bakora babwirana ngo ujya ngo siwe wanditse Berisima ubundi akavuga ati nije nayanditse maparole niwe yari afise muri telefone Kadikey ubundi akavuga ati Kadikey niwe yigishije Mokenzi muri maternelle biki nibiki naho vyanditse yuko Kadikey naho aza kwigisha no musi DJ Fernando uko biri kose Kadikey arafise umwana ngana na DJ Fernando koko ivyo dukora vyose tubikore tubishiramwo urufasoni hari abantu bariko baravuga rega ngo na Kadikey arige wosanga ariko arironderera hit yivumira ariko ikintu tuzi niko Kadikey yavuze ati jewe ibintu biriko biraba kuko n'ubwa mbere yari yavuze ati DJ Fernando ntuze wigere umvuga yuko je Berisima ari je nayanditse ntavyo nshaka murumva kuko na Morogo Kadikey nitwigeze tumubona mu ndirimbo Morogo ntituzi yuko adashaka kwishura igaragara yiwe ariko no musisura yiwe iramaze kugaragara iramaze kuja ahabona muri Morogo kuba arimwo ariko ntitwabonye ko yagitinga nyene ko mutere nk'umuntu nyene yifuza ubustar nyene birenze so DJ Fernando ntitwamubonye ariko ko biri kose dushigikira umuziki wacu muri rusange Fernando yashize kava hagaragara abantu b'Imana tugere tuyirabe tumukubite ni views mu 300 pa jour hama umuliyoni mu minsi 3 yiterera imbere na gusto ari asoye imiziki atera imbere turamaze kubona amatimu menshi iyavanye hariho uruhande rumusanga rukomeye n'urundi ruhande rumusanga rudakomeye twarabonye muri Dream Boys twarabonye muri Urban Boys ndetse reka tuvuge ngaha mu Burundi amasoja yero umuririmbyi yarakunzwe cyane kuruta abandi yari Icon Sniper araboneka cyane kuruta abandi n'igihe bavana Icon Sniper arabona ko yagerageje gukora ariko biranga so uko biri kose Gusto afise talent DJ Fernando afise talent nibakore imiziki ari abandi bace bavuga ngo DJ Fernando ngo bashaka kuzimya dramatic guys Dramati bizobagora ivyo mwiyumvira ko yozima Dramati he look like star arazi kuviva ubuzima bw'igistar kandi n'umuririmbyi umuntu ariko aravuga ngo kosho ni indirimbo yakupishe hit kosho ni indirimbo nziza ndetse yanatwaye agafaranga kuri video reka ndababwire guys ivyo bintu byo kuvuga ngo agira zimyo nta muntu ariho kugira zimyo wundi ninagira bizbyaza umusaruro DJ Fernando isorero muziki kazima Imana imukunda ariko ikindi naca ku kajambo kazima Imana imukunda hari abafana bamwe babonye yuko DJ Fernando ari mu ikosa hari abantu baza kwiyumvira ibindi umujama nawe aratuga ako arandika ngo kazima Imana imukunda n'ibintu ariko arakora hari abandi baza kuvyibaza ukundi kuko twebwe abafana cyangwa aba presenter cyangwa aba promoter ivyo twiyumvira ntibisa n'ivyo ariko ariyumvira murazi ko yari yanditse ati indirimbo yanje yarabwe n'abantu kubera umugore wanje biki yarandika ibintu byinshi bitandukanye so uno munsi ikintu je no hanura umu artist ibintu nkibe bibaye ntuvuge nwerekane point faible yawe vuga ariko uvuga umenga hari utuntu ushaka kumira Gusto naca aravuga kubera iki haje usanga baramuhanuye kako kavuga urashobora kubura abantu bahora bagushigikira bavuye kwa DJ Fernando cyangwa ugasanga hari abantu wungutse nawe ne usanga yarakoresheje ubwo bwenge ariko ikintu umaze kubona harabaye ibintu mu bintu bimwe navuze ibintu vyerekana yuko abantu bavanye ubu Gusto afise team yiwe afise groupe yiwe ya WhatsApp ya team yiwe DJ Fernando afise team yiwe ya groupe WhatsApp kandi team ya DJ Fernando iravuga nabi team ya Gusto team ya Gusto iravuga nabi team ya Fernando ugiye ahantu hari akagwi kabo kwa Fernando ndavuga madame we n'abaje bagenzi bikini usanga bariko baravuga Gusto nabi ugiye kwa Gusto nabone usanga bariko baravuga Fernando nabi bisigura yuko bano bantu baramaze kuvana gusa hasigaye ko babivuga officiellement ariko icyo nabasaba abakunzi ba Star TV muziki n'umuziki muziki uryoshe tuwumvirize tutitayeho ngujya muntu no kwandika ujya muntu n'ubu ujya muntu nuwo kwa kanaka umuziki usohotse reka tuwumvirize turyoherwe twebwe dushaka show dushaka kuryoherwa ivyo bintu byo kutubwira ngo wari amatimu ivyo birabasha icyo twabonye coco we love music jewe mbona yarasambutse gerekana bivuge officiel makubera ko hari ibintu byinshi bimaze kunyereka ko aba bantu bamaze gusambuka ariko uko biri kose nuko yasambutse bose buri umwe wese afise tara kandi ashobora kugaragaza ndetse ibikorwa bye bikagenda neza cyane inyuma yo kuvana barakoze indirimbo zarakubise amamiliyoni kandi ni bien ikaduhamagara dufise abaririmbyi benshi nouvelle generation ziko zirakora
turafise Dramati, turafise umugabo Muzenya Fernando, turafise Gusto, turafise D1, turafise Epidey Winner, turafise Rabadobado, turafise Bawiz Designer, turafise ba December, turafise baririmbyi benshi cyane bariko baraza guys, bariko barakora kandi ejo bakoze cyane, kandi novuga yuko ejo bakoze cyane turashobora gutera imbere. Umuziki wacu wamaze gutera imbere kubera ko ya muziki twahora tumva yo ngaho mu karere ntashimye kuvuga izina, ubu nitukiyumva cyane, turafise ama hit song hano mu gihugu cyo Burundi kandi menshi cyane. So nico rero nari nashatse kuvuga uno muzi w'abantu banyandikira ama message inbox, bumva impamvu mvuga yuko aba bantu bavanye, kubera ko hari ama action menshi amaze kuba yerekana koko bano bantu ko bagize nte ko bavanye. So uko biri kose Imana ibahezagire. Amazina yanje ni Starboy the Ship. I like to support everybody in our country. Kora sabone kuri Star TV, ndakubwira ati numuri umukunzi wa Star TV kunda buri mu artist wese guca cyo Burundi, atawucaguye atawuvuza tuyu bari hariya unity munde, dushigikirane muri rusange, dukunda ivyiwacu kubera ivyiwacu ni twabikunda. Avaduganye la gueule extérieure, vous devez gagner celle de l'intérieur. Umucungwe nubora indani utegezwa no kubora hejuru. Cha wiyumvira re la gueule intérieure tunaniye yo ngahi wacu, bisigura ko la gueule intérieure yaboze. Numva ko extérieur nayo nitegerezwa kubona, ariko la gueule intérieure itaboze imeze neza, inyuma bizogora kwibora. Yuwaji umucungwe indani utaboze hejuru biragora kubora, kubera ikintu cyose cyangwa gitangura kubora hari indani kikanabora no hejuru, kigahita kikabora cyose. So uko biri kose rero avaduganye la gueule extérieure, vous devez gagner celle de l'intérieur. Tuganye ivyiwacu kwanza, ivyo hanze tuzobiganya vyoroshe cyane. Fasha warafashe tusi turi ngakora twafashe. Iyo ni slogan ya Starboy the Ship. Ubona umuntu wese azoyikoresha. C'est moi qui a créé ça. I'm Starboy the Ship. Imana ibahezagire cyane. Thank you.